uno munsi nagira ibakwe ryo kugendera mu rugo kwa Kamikazi Sandrine. Ijambo wavuze muri conference ati turakeneye amahero menga ryarateye ikibazo Kamikazi. Hari abantu baritahuye ukundi ati okay. Nubaciye bakata akantu narabibonye rero n'umuntu yagize ibiganiro vyiwe avuga Kami biki nibiki ivyo je ntibincivutu twaravuzwe vyinshi baratubwiye amajambo menshi ubu rero tushaka ubu Imana iri kuradushigikira amajambo nkana ashaka kuduca ivutu turakeneye amafaranga Isaac TV ho Yes, bakunzi ba Isaac TV amoro Imana bane namwe aho muva mukagira merci beaucoup kuri maze kugira subscribe maze kwiyandikisha nukuri merci beaucoup murabizi yuko tuje namanda bashimira iminsi yose ko muri abantu biteka muri abantu bicubahiro muri abantu nubaha cyane muri abantu sinigeno bivuga uno munsi nagira ibakwe ryo kugendera mu rugo kwa nyakubahwa ndiko ngunda kumwita umukozi w'Imana canke se sinigene byose mumfuze ngene mumwita yitwa Kamikazi Sandrine. Benshi baramukunda mana isi nijuru. Kamikazi baramukunda abantu benshi batandukanye baramukunda barabavuga ati Kamikazi tuwe vraiment turamukunda turamwitaho Kamikazi sinzi biki byose rero tubikesha sinzi reka rero mfata umwanya ndamwakire ndamwakire Kamikazi ndamusaza ari mu masengesho namusaza ariko arakora imbari impamba y'umunsi nimbari ikinsinzi byose rero ni nuko bimeze reka ndamwakire Kamikazi Sandrine ndakuramukije cameraman naturabishino kamera ikurabe neza ikoresha bamurabe neza Kamikazi yabyibushe asigaye aberewe yo mana yanje Amerika na Burundi n'amafaranga byose biheza gikwe Kamikazi ndakuramukije cyane iza ni sawa amakuru meza ni meza byo Kamikazi wari mubi nariko ndakora umurimo yego Kamikazi burya abantu bazi yuko turekanye n'ibindi turekanye no kuririmba ukina amareresi kandi ibindi atabundi buzi ukora like nukuvuga ijambo ry'Imana gusa oya ndakora akazi yego ndakora akazi jewe ndakora muri company twa Tyson yego okay sawa okay Kamikazi duherukana kera vraiment kera kandi Imana ishimwe kandi abishimye kubona abantu hiteka kandi kuba twoyaga kandi tukanahana hana ivyumviro reka ndagushimye nanje ndagushimiye kubona wampaye nawe uno mwanya tuvyumva nawe okay sawa Kamikazi Sandrine mu mwaka uheze waje niba ari umwaka uheze sinzi ko ari imyaka 2 heze sinavyibuka neza wari mu Burundi no mufasha n'umushinga ntaye wawe ariko no musi uri mu Burundi wenyine wa sindi je nyene ndi kumwe n'umwana wanje Joshua ndi kumwe n'umukozi w'Imana yitwa Mama Agnes hamwe n'umwana wiwe bisigura ngo sindumwe ahubwo turashigikiwe cyane kuko abashinga nahe bacu hari nabo bacu baguma bakora ubundi buzima natwe tukaguma tubandanya umurimo w'Imana besho ngunda kumbwira ati harimo ngize kumbwira ati Isaac no buri umuntu ariko ava muri Amerika za mu Burundi ava muri Amerika za mu Burundi afise amahera menshi antuka kuko tike yo nyine razemvye kami niko tuvyita Kamikazi like ubuzima bwarahabaye hayi canke tuvuge gute oya ikintu cyose Isaac bivana n'ihangiro ryawe jewe ku ruhande rwanje nta mafaranga mfise ariko ndafise Yesu ndamubwira ivyo nkeneye nawe agaca bimpa yego okay Kamikazi Sandrine numwe mu ba mama unimba mama sabigemeka umwigemeka umwe mu ba mama nuvuga yuko yanditse zina yanditse n'amateka dasanzwe uravye no kuri Facebook yawe musige misi ndaba kuri Facebook ushaka ifoto umunsi umwe urara ku 300 vy'ama likes YouTube kunyene gumu buduga cyane ibanga ukoresha narigeze kubikubaza muri interview iri hanze ariko reka ndabikarukiye kandi gato ibanga ukoresha Kamikazi kugira gume kuri top nirihe kandi jewe nana kimwe nkoresha Isaac gusa ikintu kimwe nuko mfise abafana kandi abafana banje n'abagenzi banje turakundana rero bategerezwa kunshigikira kuko numva batashigikiye none uca wumva nawe okay Kamikazi mu bikorwa byose ukora cyane byose igikorwa kigufata umwanya munini ikihe amareresi gutanga ubutumwa canke se kuririmba jewe igikorwa
kifata umwanya munini kandi ndiyo cane ni igikorwa c'ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana niryo rituma ibi vyose bikunda atajambo nta buzima Isaac Okay. Of course ijambo ry'Imana ariko vyose umengo vyose kukina amareresi kuririmba vyose umenga biri muri yo sens ni giki tomora neza ni giki gutwara umwanya munini cyangwa ni giki gutwara uburyo bwinshi ugereranyije n'ibindi bintu igitwara uburyo bwinshi ni filme kuko film urabizi ikenera abantu ikenera ibibanza mugabe ikintu ca mbere numva nyene nanje yewe mvuga ati kindo kintu kirantwara umwanya ntegerezwa kugisengera ntegerezwa kwibamwo neza ni igikorwa civuga butumwa ego okay Kamikazi nukuri ndumva ko turaza kubandanya ikiganiro ariko ngira ndabwire hari umuntu ngira ngire surprise gato uyu mukobwa umbabarire nda mu telefone nimba ari ku murongo sinzi like ari mu Rwanda ni umukobwa agukunda cyane yambwiye ati Isaac ndasavye umunsi uzokorana ikigero na Kamikazi ndamumve basi nicwe ndanamuramutse numve yuko indoto ryanje rigeze yarigeze no kugira yuko yigeze no kurota mu ndoto ziwe aburanye nawe like acayibaza ko ahishuriwe ati rero je ndakeneye umunsi umwe uzovugane na Kamikazi like muri activity ziko mubishoboye uzoduhuza na Kamikazi ari mu Rwanda ariko ndabona ari hafi ndumukumuraza kwitaba phone mu mwanya deka tubana ndaza za kwitaba mu mundi mwanya kugira muyagi Kamikazi rero reka tubane ikiyago cyacu entre tatu turarindira umukobwa ko yisunganya neza byazo cyo mubona urashaka kumubona no mudada nanjye nawe nzi yanyandikiye uko nyene ati Isaac nukuri ndasabye urabona hello muraho neza ndi umunyarwandakazi nkunda Kamikazi Sandrine ndamukunda cyane ku buryo uwo maze nawe uwo muza nawe nabishima Imana cyane yaba nkoreye amateka kuko ndamukunda cyane umva kuri yo menga uri ndoto yiwe Kamikazi nivyo burya ndakunda kubaza neza ati urafise abafana bagukunda cyane nivyo ariko hari n'abandi baririmbye banashima cyane n'abandi bakinyi b'amareresi ba gospel nabo bakundwa ariko si ku rugero nko kwa Kamikazi ubaze ko ari kubera jewe ikintu kimwe Isaac numva no kubwira hari ijambo woroheje kumbaza no mwanya ngo ni kubera iki guguma wirinde gugaruka ngo ufise amafaranga menshi nakubwiye ati nta mafaranga mfise ahubwo kano kazi akazi kibida kuririmba kuvuga ubutumwa ukina amafilme nibwo buzima bwanje urabizi ko ari byo nakuze nkora nibyo nabwiye Imana ko nzotegerezwa kugumamwo mumva naho ubuzima bwogorana aho abandi bo kuyuvira dukora indi migambi ariko jewe numva imigambi yanje no yizana muri uno murimo rero Isaac mu gihe ibintu ubwenge bwawe n'ivyumviro byawe byose biri mu murimo ntaco tuma batagukunda rero nabo barankurikirana bamba hafi baransengeye rero bategerezwa kunkunda kuko none nawe ibuka cagihe wahora ubifinamwo mugabo ubu warabibayemwo none abafana wari ufise kera niba ufise ubu pima tubi yaci utangayika tacuruza kalanga okay sawa Kamikazi ngaha tugusanze ni wawe kabisa kunyubakwa mbabarira no yakura he amahera umunsi nzoyubaka kuzorarura wewe umunsi nzubaka nzoba ngowe mugabo imbere ni heza imbere ni heza ndabafiza ntu musanze vumani muri miroir ahantu habye musanze ni ku biro vy'impamba y'umunsi impamba y'umunsi barizwa ngaha ibikorwa vyose vy'impamba y'umunsi naha bikorekera okay reka tuje mu mpamba y'umunsi gato kuko nabonye na ya conference de presse ni twari tu chaka udusigure neza gato impamba y'umunsi niki ndibuka iyo twakuranye ikora hari nakorera kera warabisiguye neza yuko ufise projet kigano cyo kugarukana arukane kugishira mu bundi buryo chaka rero udusigurire gato impamba y'umunsi buraho nigi kumenga yabaye campus impamba y'umunsi kubabizi kare cari kiganiro natanga buri munsi mu gitondo murabizi umuntu adafise impamba aha nawe Isaac ndabizi saa sita niyagera canke saa munani kagera utegerezwa gufungura rero umuntu adafise impamba bijya witekerera n'impamba umuntu adafise impamba ntashobora kubaho kare natanga impamba y'umunsi mu ijambo ry'Imana ariko ubu ndashima Imana inzozi zanje ziriko zirashika numva impamba y'umunsi no yo kwagura imbibe
ubu ntituzokorera mu ijambo gusa ega abakunzi b'ijambo ry'Imana muzobandanya muri ronka ariko ubu igiye gukorera mu bindi bisata bikurikirana rya jambo y'Imana. Ubu impamba y'umunsi ni company igiye gukorera mu bisata bitatu. Igisata ca mbere ni ca kindi nyene c'ijambo ry'Imana civuga butumwa, tuzobandanya kwakira abavuga butumwa, naho jewe kami ntazoba ndahari. Imana irashobora gucisha mu bandi bavuga butumwa bakazana impamba ishobora gufasha imitima y'abantu. Siyo kami tu aseme impamba y'umunsi kubera iki tuzokwakira n'abandi. Ubu bigiye kuryoha cyane. Ikindi gikorwa ca kabiri narico gisata ca kabiri ni gisata cyo gufasha abana batishoboye. Umwana arakeneye gutekererwa impamba. Umwana ntashobora kwitekerera impamba Isaac, ujya mwana wawe atekererwa impamba n'umuvyeyi. Rero muri kino gisata cyo gufasha abana batishoboye nivyo tuzobagaburira ijambo ry'Imana, mugabo barakeneye nutwo kujya nubwo twoba ari tw'umunsi umwe. Ishira hamwe impamba y'umunsi rizogerageza gukorana n'ibigo birera abana b'imfuvyi, rigerageze gukorana n'abavyeyi. Munyumviriza abavyeyi bareza abana batishoboye, tuzogerageza uko Imana izodushoboza kugira ngo tugire aho tugeze, kugira ngo umurimo w'Imana ushike kure. Ikindi gice ca gatatu nico kwiteza imbere. Narababwiye cyane ku munsi ujya munsi dugira conference de presse ko mu gihe tutorondera amafaranga ivuga butumwa ntirizokoroha. Nibi bikorwa byo gufasha ntibikunda. Rero natwe mwishira hamwe ryacu tuzokora ibikorwa byo kwiteza imbere. Nabuciri impamba y'umunsi yabashira hamwe. Ya ubu nishira hamwe ni company ni society. Urazi ko ayo majambo aramwe. Rero ubu tugiye kwiyumvira jewe kamu ubu ngiye kwiyumvira ingene ishira hamwe ryo gira imirima turime. Nimba tugenda korora tworore mugabo buryo tuzokuramwo nibwo buzoza bushigikira mwivuga butumwa. Dejo impamba y'umunsi turafise abakozi bari yangaje dutegerezwa kuriha. None tuzobari hiki mugihe tuzoba turiko turakora ibikorwa byo kwiteza imbere. Rero igisata ca gatatu tuzokwiteza imbere. Ikindi naco abantu nimwitege yuko bazoza bararonka ivyo babaha ku buntu. No, nimwiyumvira imigambi yo kwiteza imbere. Hanyuma wowe usanzwe ureze umwana usenga Imana iguha ubwenge bw'ukungene ushobora kwiteza imbere. Uyo mwana wawe umutekerera impamba muri kakanu waronka nawe mu nyungu ubandanye unabaho. Ijambo wavuze muri conference ati turakeneye amahero menga ryarateye ikibazo kamikazi. Hari abantu baritahuye ukundi ati okay. Nubaciye bakata akantu narabibonye rero n'umuntu yagize ibiganiro vyiwe avuga kami biki nibiki. Ivyo je ntibincivutu twaravuzwe vyinshi. Baratubwiye amajambo menshi. Ubu rero tushaku ubu Imana iri kuradushigikira amajambo nkana ashaka kuduca ivutu. Turakeneye amafaranga kugira ngo tugere kure cyane kuvyo twifuza. Mugabo amafaranga nuko tugenda kuyakorera. Nuko ikampani igenda kwiyumvira imigambi y'iterambere yokora kugira ngo amafaranga girene aboneke. Ari naco gituma nariko ndabwira abakozi b'Imana dufatanije umurimo w'Imana mbere n'abandi bantu bafise umugambi wo gukora. Nimuze mwiyumvire ngo amafaranga azokoroka manu ba va hasi ukore. Va hasi ugenda uhiga amafaranga hanyuma wishigikire wowe ubwawe. Isaac jewe uzoza kunshigikira umaze kubona aho ngeze. Ahantu twaharishe kubera twarakoze turaronka amafaranga. Imodoka y'impamba y'umunsi twayiguze kubera twakoze turaronka iki amafaranga. Rero narababwiye ati dukore kugira turondere iki amafaranga, twiyumvira imigambi yo kwiteza imbere. Niho tuzoshikana ivuga butumwa kure. Okay, sawa. Kamikazi ikintu cy'amafaranga reka tukiveko.
ariko tutarakivako kandi ahanyene hari abantu rero bashaka guterera mu mpamba munsi of course hari abantu bakuraba bavuga ati kuri Kamikazi turamukunda tukunda ibyo akora ari umumama afise ivyumviro birashya afise ivyumviro amavision akomakomeye guteza imbere igihugu ciwe gutanga akazi ku bandi mpamba munsi urumva yigiyemo abandi bavuga butumwa urumva komsa abantu barakeneye kwinjira muri iryo shirahamwe ryawe barakeneye kwiyandikisha barakeneye babicishehe bacehe bigende gute ico abandi bashaka gutanga uburyo babicishe ico ni kibazo coroshe cyane twebwe nkuko nakubwiye ngo dukorera mu buryo butatu hariho umuntu avuga ati jewe nkeneye gukorera mu ivuga butumwa uyaraza kutubwira ati jewe nkeneye gukorera mu ivuga butumwa kandi hariho umudirectrice aserukiye ishirahamwe nga ndifuza uze kumuha umwanya muto aze kwisigura tangi nimero ziwe abamukeneye bazomurondere muga ngomba kubisigura umuntu akeneye gukorera mu ivuga butumwa araza ati jewe nkeneye gukora mu ivuga butumwa ndafise ingabire nkeneye ko munyakira nanje mu biganiro mukora nzohore shikiriza ubutumwa uyu urumva afise ingabire turamwakira nawe mu bakozi karihwa cyo ntarihwa no kandi ari ingabire aje kuvuga ubutumwa abakozi hari abakozi bariyangaje nk'uyo tumaze kuronka abakozi bake cyane dushobora mwarondeye tuge twarondeye ariko abo ntibariho kuko urumva ni ingabire bazanye jegira nitange ya urumva avuga ati nk'ijambo ry'Imana rizorengana kuwa Mungu yo mu gitondo ni jewe nzoritanga kuri channel ya YouTube yawe ya kuri channel yanje uyo turamwakira tukumviriza kwanza ibyo agomba heretse abanywanyi kuko iyo ubahaye umururazi uri kurabica uyo tuzomwakira uyo urumva bakeneye gukorera mu ivuga butumwa hari n'undi avuga ati jewe nkeneye gufasha muri ca gice ca kabiri cyo gufasha abana batishoboye biratunganije neza wowe turakubaza ati ukeneye gufasha abana bangahe ukeneye gufasha umwe canke babiri abana murabafise nakubwiye ko dukorana n'ibigo vyatanguje amarere rumva aba aya muri ugo gwego tuca tukujana tukavuga ati Isaac yifadikanije n'impamba y'umunsi aherekejwe n'impamba y'umunsi aje gufasha abana muri mwirerero ry'Imuramvya mwirerero ry'Ingozi mugabo tutavuga ngo ni Kamikazi canke ngo ni impamba y'umunsi mu gihe ari umuntu yitanze uburyo bwiwe kuri nagucire mu Kamikazi shaka kubwira shaka abantu babitahure neza kuri yo mwanya inyungu mwe mubikuramo niyi twebwe inyungu dukuramwo nuko tuba turonse abana bagaburiwe gusa amen nta mafaranga musaba ati ngo twebwe gura duhaguruke shira ibitoro muduga twebwe muri ugo gwego impambira hari irafise imodoka irafise abakozi bahembwa ku kwezi baraguherekeza ariko arabari aturihiki kandi datareje kuturi nico gituma ino shira hamwe ryaje ya oya na mahoro menshi naturiha gusa mu gihe asanze izindi programme nk'imodoka irahari agasanga nta gitoro gihari atayindi programme twari dufise nzobashira mu gitoro amen alleluia hapana jewe yo we kan hapana jewe urako yo oya kuberi je ndagishiramo ariko vuga ati ujya muntu aje aravuga ati nzashira mu gitoro twebwe ico dukora turamusapotinga dushaka nawe hari abantu babuze aho bakorera Isaac hari nk'umuntu umumama sinzi wambari he yatubwiye ati nanje numva no ufasha mukanya umengo bagomba bagende kuraba abantu agomba afashe turamuha imodoka tumuherekeze n'uyo active nzo murabibwira tuzatuza ya nukuri n'uyo muntu aje tumujane hanyuma ubutumwa bwiwe nimba ari biro bibirarungikiye abo bana abibonereza ko vyashitse wenyene abibashire mugabo twebwe impamba y'umunsi tumuherekeze amena ya ukene nawe gukora mu igisata c'iterambere dukora gute hari abamama babuze imitahe wewe ntuza guteza imbere company ahubwo uza guteza imbere babandi babuziki imitahe cha turondera baba mama hari umumama bakeneye kudandaza nk'umuceri akaba abuze nk'umutahe w'ibihumbi 100 cyangwa 200 wewe n'umutahe wawe Isaac turakujana kuri uyo mumama ati wa mumama n'uyu mukiganirira hanyuma ukaba umutejeje imbere akaba rose impamba ahereza abana biwe urakoze cyane Kamikazi reka twakire wa muntu allo oui ni sawa
ni sawa. reka dikubera kamikazi ngaha kandi turi no mu kiganiro shaka kwanza widondore utubwire uhagaze ku mudugudu wa Magana he hama ibindi amajahe ni Kirundi hama utubwire nibindi kamikazi ari ngaha muramutse. Ego. Amahoro cyane, amahoro. Yambi. Yo, Yesu ashimwe nukuri. Amen. Nukuri ndagukunda, nukuri cyane. Amen. Niwivuge amazina kwanza uvuge naho uherereye. Okay, nitwa Umutoni Vava. Aha. Tukaba dutuye Kanombe. Ego. Nkabandi umwana nkafite ababyeyi bombi nkabanyiba mu muryango w'ababyeyi. Amen. Ndagiye kukumva. Ego nukuri narashakishije namba yawe ndayibura ariko najyaga nkureba kuri YouTube cyane. Mwumva nyine uransatiriye cyane mwumva ndagukunze cyane ariko Yesu aguha umugisha cyane nanje ndaryohewe Isaac yanyeretse message warungitse rero uhezagirwe ku buhungu. Nukuri nongeye gushima Imana ko wumvishijwe nyaryo. Amen. Najyaga nkumva mu ndirimbo gusa Imana icyubahiro kandi Imana ikomeze kugirire neza. Amen. Urakoze cyane Yesu aguha umugisha. Okay. Okay, merci beaucoup. Ndibaza nashaka gushikana indoto yawe. Ndibaza wamwumvise kamikazi. Twari kugwa umwanya ukamubaza ariko nta mwanya uhari kuko arafise kumaraba umwanya atanguye kuraba umwanya bariko aranyikatsi umwanya uragiye. Voilà kamikazi. Ndafise byinshi ndakubaza ariko ndabona n'umwanya ntuza kudukundira. Tubibike naco sha. Igikorwa tugomba dukore. Ya tubibike kugira tsincererwe hahandi. Sawa, okay. Wabyumvise impamba y'umusirira ati igabuwe ibice bitatu byose birakunda urahawe kaze turaza gutora amanimero ya telefone ya directrice kugira aze arabakira abantu bashaka kwija muri kwifatakanya na kamikazi reka ndagushimi. Yesu agumugisha reka ndagusigire useruka impamba y'umusano muri gihugu cy'u Burundi ari nawe uza kubaza ibibazo byinshi. Yesu agumugisha ndagusavye. Sawa turamwakire murabibona turamwakire directrice cyangwa se useruka impamba y'umunsi mu Burundi mama ndabaramukije. Murakoze cyane nani ndabaramukije. Ni sawa cyane. Uyaza ko watowe kugira bagutore cyangwa se kugira baguhitemo muri benshi kuba urongoye impamba y'umunsi mu Burundi bisunze. Oya ntacho bisunze n'Imana yantoranije. Okay, wera kamikazi mufani. Ntarakimwe. Amazina yanyu basi tugire. Ndayime Celine. Okay, Selina reka tuje ko abantu benshi bashaka kumenya dushaka kwifatikanya na kamikazi shaka kumufasha kamikazi shaka tumushigire kamikazi shaka tuje mu byo kameze nzakora tubicishe he batubwiye ati wewe nyine no duha amadetail yose twagi. Nukuri kari imiryango iruguruye uzoba bikeneye ahubwo nukumuha inamba kugira byorohe ingene tuzoza turamkomunikana tumubwira ingene bigenda. Nimero zanyu za telefone ni 61 285 394. Ndivuge mu Kirundi 61 amajana 285 amajana 394. Okay, izo nimero nizo byari bikenewe cyane wanashima hari ikintu baza ko no kongerako. Sese buri bibazo mbaza birakwiye. Birakwiye murakoze cyane baragene nitwa as a classic naje kugendera kamikazi kugira tuya kamikazi rari stresser mu tuntu twinshi niyo mpamvu ubona nafashe umwanya ukwiye kumyagisha ariko uko biri kose nzomurondera kandi tuyage neza rero neza ndamukuremo ibiyago byinshi ko hari ibintu byinshi byagi biramuvugwa ko byinshi nzogenda ndamubaza ko maze abitangira inyishu cyitwa as a classic gira subscribe like na share Akim Junior niwe ari kuri kamera byose bihagaze neza cyane ni Isaac TV nabaha rero umwanya platform ya kamikazi riwazi igano amferi igano cyari prévu cyari nk'ice cyangwa se cyari ngakugira ki promoting ibikorwa bya kamikazi cyangwa se tubamenyeshe company ya kamikazi abifuza baba niwe matara mukunda kamikazi reka rero kubikura mu majambo bikure mu majambo bikire mu bikorwa kugira bigira inzira murakoze cyane mugira aho muba mwubahwe kintu as a classic gira subscribe like na share bye Isaac TV. Oh.